mu mashengero amwe barafise inyigisho z'ingo n'imiryango n'iz'abana muri rya shuri ryo ku munsi w'Imana. Nimufate uwo mwanya mwigisha abana imico n'imigenzo iranga umuntu w'ubuntu. Nimufashe abavyeyi kumenya ingene bavyifatamwo, kuko bamwe umenga ntibakimenya naho bahera naho bahereza. Namwe bavyeyi cane cane mwebwe muteye imbere, ndabasavye mu nteguro z'umwanya wanyu mwame mwitwararika guha ikibanza abana, na cane cane kuva umwana agitanguye guhoha. Nturabe ngo ndi umugabo canke ngo ndahambaye mu gihugu. Muterure, mukinishe, muvugishe, mutemberane, muyubishe abana banyu. Nta soni biteye gukinisha abana, narirya uba uriko urabiba imbuto z'ubuhinga n'ubumenyi bazokoresha muri kazoza. Abagabo nimufashe abakenyezi banyu kurera abo mwibarutse. Nimwabikora muzoba muriko mubeshuza umwe yavuga ko abavyeyi batize bavyaye incabwenge, ariko abavyeyi b'incabwenge bavyaye bitazi bitabona iyo bija niyo biva mu buzima. Umwana mwiza ni ukuze bamubonamwo ishusho y'abavyeyi bose. Ivyo navyo ntibishoboka iyo bose batagize uruhara rungana mu ndero y'abana. Nico gituma nsavye nshimitse ko abagabo b'abarundi batoterana abagore babo indero y'abana, ntibabatererane iyo ndero.